amatora yo muri 2020 arashobora koroha kuko ashobora kutoroha. Amatora n'inzira yo guhindura inzego. Inshuti n'abagenzi mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV, turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Muri kumwe nanje Irere uri nkuru mu kindi kiganiro amatora ibihumbi 2020. Ikiganiro amatora ibihumbi 2020 ni ikiganiro twashizeho kugira ngo tuze turaha ijambo abarundi bashobore gushikiriza ibyiyumviro byabo ku nteguro y'amatora nuko biriko biragenda. Mu kiganiro rero cy'uyu munsi turi kumwe n'abatumire babiri. Umutumire wa mbere ni umushingantahe Eric Nduwayezu, umutumire wa kabiri nawe akaba ari umushingantahe Abraham Barengayabo. Reka rero tubahe ikaze muri studio kugira ngo dushobore kuganira nabo. Umushingantahe Abraham Barengayabo, turabaha ikaze kandi turabaramukije. Ndabaramukije nyakubahwa Irere, ndaramukije na nyakubahwa Eric Nduwayezu. Ndanezerewe cyane ku butumire mwaduhaye. Nagoma nibutsa bariko baratwumviriza yuko dusanzwe n'umuvugizi w'umugambo wese kwa Rukanzi CDP. Ndaramukije rero ise kwa Rukanzi wese iri Bujumbura n'indi hanze y'igihugu n'abarundi bose, ndabwiye nti kuko bavuga nkiraso. Ego cyane. Umutumire wa kabiri rero umushingantahe Eric Nduwayezu, namwe turabaramukije turabahaye n'ikaze. Ngo ndamukije mesha makuru hirari uri nkuru ndamusaba bone mutumire Abraham Barengayabo kamusaka n'abarundi bariko batwumviza ikibiriraho n'abazumviza ibiganiro ntawe ne mugambe ndamusaba kuko nta ndimo ndamushaba abarundi bose wamaze cyane bamwe barimo. Yego, reka tuje mu kiganiro. Akabazo ka mbere karasanzwe. Mbega ukuntu imyiyamamazo yagenze naho bigeze uyu munsi no munsi wa nyuma wo kwiyamamaza, mbega mubona byagenze neza? Reka dutangurire ku mushingantahe Eric, mwebwe mutubwire uko mubona byagenze, hanyuma tuce tuja kwa Abra. Urakoze cyane kuri icyo kibazo ca mbere bajije. Nk'uko nabivuze mu ntangamarara y'ikiganiro, navuze ko atabanyamugambi ndamusa ko nta mugambi ndimo. Je ndi umunyagihugu asanzwe, ariko gerageje kumviriza amakuru yagiye ashika n'amasanamu nagiye mbona kuko ivyo iwacu ni ibintu nkurikirana akanya ku kanya, kuko iwabo umuntu hamusumbira ahandi hose. Nta kintu novuga co umuntu yoshima, novuga ariko kubice nka 70% ko ibintu bitagenze neza, uravye uburyo abatuga hagati mu gihugu kwimenyekanisha no kurondera amajwi bagenda bapakiranye nk'indagara, ukiruti nko mu gihe aho ingorane aho nk'isanganya imiryango yohekurirwa yoba myinshi cane. Hanyuma ukabona kandi nuko habamwo umwana n'ikinono mu kuntu abo bantu bafatwa mu mayira bagenda, hari bafite uburenganzira nyabwo n'ipikipiki bashobora kwicara ko nari n'abatandatu naho umwe barenda gusambisha iyo batagusibije urugendo ariko urafata aho sinjanya ngo sinariko aranja n'ibintu twese tuzi tubona. Hanyuma kandi kanadutera n'ubwoba kuko abo kubahije umutekano barafite uruhande bahengamiye rugaragara, aho bogiye hagati bakamira bagafata abantu bose co kimwe, kuko n'abantu botegerejwe gukorera abarundi bose co kimwe ataravya tuyo ni mwene wacu uyu tuzinanye muri ibi na biriya. Ego cyane. Umushingantahe Abraham, mweho mu vyumva gute, mubibona gute? Mweho muri no kuri tere nkuko babivuga ku kibuga, mubibona byagenze gute, bimeze gute? Murakoze cyane ku kibazo mumbajije. Ubwa mbere nagomba mvuge nk'umuntu ari kuri tere nyene cyangwa ari ku kibuga, kandi nk'umuntu yagiye mu miyamamazo, kuko natwe umugambo wese kwa Rukanzi CDP uri mu myiyamamazo. Mbere no mu kanya tuhava tuja mu kindi gikorwa kidasanzwe cyo gusozera imiyamamazo kiza kubera kuri zone diplomatique. Rero ogwa vy'imiyamamazo yewe ndavye muri rusange novuga nti byagenze neza, kuko twari twiteze mbere ko bishobora kumera uko, twari twiteze ko bishobora kuba bibi ari cyane, ariko sinovuga ko byose byagenze neza.
harabaye n'ivyo ngorane tutari duke nkuko mumenyere mu myamamazo ngaha mu Burundi bikunda kuba ugasanga abantu barashamirana ugasanga mu kubisikanya mu nzira cyangwa kubibuga abantu barashobora kubwirana amajambo mabi tuntu nguzo twagiye turabaho ngira ngo n'igipolisi cyarabivuze hanyuma kandi n'ubushikanje bw'intwaro hagati bagiye baravuga bimwe mu bitagenda neza ariko muri rusangi jewe ku bwanyu mvuga nti twokwishima ko byagenze neza naho hagiye haraba twishi tumeze tutari tumeze neza ariko muri make no ushima ko iki gikorwa kigira gisozegwe amahoro harabaye ama-accident n'ivyo imiduga iratemba yitwaye abantu bagiye kwiyamaza byarabayeho kandi uri avuze ati babapakira nk'indagara n'ibindi ico nzi imbere yuko imyamamazo itangura ubushikiranganje bw'umutekano bwaramenyesheje ibijanye n'ingene imiduga izotwara abantu baja kwiyamamaza baratanga amategeko ku bijanye n'ama-assurance yofatwa n'ibindi biyumvira yuko abapakira abantu bagiye barafata mu ma-assurance barafata n'andi ma-disposition yarakenewe kugira ngo itwarwa ry'abantu rizana ingorane nyinshi rero muri make sinshimye byose ko byagenze neza ariko ibyagenze neza turashima byabaye n'utugwana navyo ntitubinezererewe ariko muri make jewe sinovuga ko karagahabwa nakuri ndamwe byagenze no bishima sinibaza ko byarugena nk'uko ego reka tubaze kukaba akabazo kubijanye n'ukuntu amatora yateguwe na cyane cyane ibyagiye birakogwa bikurikizwa mu mategeko mu bisanzwe akarero tushobora gutanga n'ukuntu imigambwe imwe yishira habona ukuntu hariho ibintu bitagenda neza akarorero ka mbere na karorero k'urutonde liste definitive urutonde rw'abantu bazotora mu Burundi gushika kuri isaha ugo rutonde ntirurashigwa habona kuko umugwi ujeje gukurikirana no gutunganya amatora uvuga yuko atakibanza gihari kugira ngo bashire ahabona amazina y'abo bantu bose bazotora mbega ico ntimwibaze yuko ari kibazo gikomeye cyane cha irregularity canke kutubahiriza amategeko cyane nka mwebwe Abraham muri ku kibuga kandi nibyo mwariza amategeko nimba tutihenze nibyo mu bwirizwa rigenga abatora ntibavuga yuko iyo liste bayishira ahabona bavuga yuko liste mfata kibanza niyo babanza gushira ahabona ariko bamaze gukosora abakugwamo bagakugwamo abongerwamo bakongerwamo ntibasubira kuvuga ngo liste y'abazotora bose izoja habona mbega ico mwebwe mukivuga kwiki murakoze cyane jewe niyumvira yuko ikibazo kijanye na liste y'abazotora ko yoja habona je kubganye nta kibinda bibonamwo cari gikuwa ciza mbere washaka cuko iyo liste imenyekana niba kumbure idashobora kuronka espace no kuvuga ibanza bayishiramo kubera ari benshi cyane agahugu nako kabari gatoya kumbure bakaraba n'ibiti byo mwishamba byose bagahomako canke ahantu hose hari amashuri ivyo je nta kibinda bibonamwo ko iyo liste yosohoka canke byanse bakanaraba ko bishoboka bagashira ku buhinga bwa none basa abantu bakaza barayiraba mu bakoresheje ubuhinga bwa none bwa internet no kuba kuri site web ya seni namba bishoboka je nta kibinda bibonamo rero ko bavuga ko byo bidashoboka tekinike manu kuvuga ngo batoronka aho bashaka kwishira sinzi ko ari byo nuko atari byo reka tutabaciriyemo aho nyine muvuga muti nimba bishoboka canke bidashoboka mugiye kubiraba iliste y'abantu bazotora iyo bita ngo ni liste mfata kibanza iyo yarasohotse yaramanitswe mu makomine bisigura yuko na liste canke urutonde rw'abotora bose mu gihugu nabwo nyene bishoboka yuko bogenda barashira ku makomine abazotora muri iyo komine none mwumva yini siguro yo kumvikana botanga yovuga yuko atakibanza gihari
yoba ari iyi kuko iyo abatakibanza gihari niyo liste mfata kibanza ntibari kukuronka aho bayisohorera ibyo ntabyo mwibaza ko nico gituma mvuga nti hanyuma ikintu ca mbere aha turiko tumera nk'abaca urubanza kuri seni kandi ata n'umuserukizi wayo yoba yatumiye kugira ngo ace atwishura neza canke atanga umuco ukwiye twebwe bona ingene ico kibazo tushobora kugitorera inyishu mu gihe tudafise umuvugizi wa seni yoba yatumiwe canke uwundi mukozi wa seni ngo atubwire neza ibibazo bafise namba barabuze impapuro zo kuzisohorerako ko bavuga ngo yakoratunganje n'abene gihugu bashobora kuba badafise budget ikwiye nta wizi canke ibindi byo nituzi neza insiguro zikomeye zotangwa ariko je kubwanje nkuko ndiko ndabavuga nti iyo liste byari byiza cyane isohotse abantu bakayibona hakava akangonongono ko umuntu yokwibaza ngo hari ibintu bagomba kunyegeza mu kutayishira habona je ni bucifuza niyumvira ko iyo liste byari byiza ibonetse mugabo ibindi bikomeye cyo kwivuga ko umuntu umengo tacho byo kungura kinini mu gihe waserukiye umugwisene ari ngaha kugira ngo agire nawe atanga umuco ukwiye two bivuga tukabihereza ngaho mugana nta kintu nakimwe nibona twoshika ego reka ndaza kugaruka ko kuri ico kibazo reka tubaze tuje kwa Eric mwebwe hari ico mubivuze ko ntuze Abraham ciyumviro abivuze ko n'ibintu novuga nti kebure cyane ndamukosore avuze ati ni haba harabuze aho babishira bumanika no ku biti bakabishira no kuri byuma ngo rukana bumenyi abantu abaho sogokuru ntazi no gusoma nakaro ntazi muze sogokuru ntana sogokuru akiri haba ku mpande zose haba ku bande kwa iwe mama canke ngo data mugabo nakaro ntazi sogokuru ntazi gusoma nyo kuri ntavyazi data ntavyazi mama wacu ntavyazi n'ababizi izo zangurukana umenye ntavyo bafise za WhatsApp dukoresha ntavyo zofise sinzi zingurukana umenye babayibona ko ivyo bintu ikintu cari kubimara nuko ubwo rutonde kwa nyuma rw'abazotora ruba rwaramanitswe ku mazone rukamanitswe ku mazone rukamanikwa ku madirisha y'amashure iwacu ivyo nakubwira je amatora nabonye cyane narayitavye ari mu 1993 niga mu mwaka wa 6 ari mu 2005 niga mu wice ivyo nari mwishuri nkuru ibintu vyose nibuka neza ingene vyagenda ntiboshobora kuvuga ngo barabuza barimanika imvo nimwe itarenga nimvo nimwe rudende rwa nege bagomba kunyegeza igitigiri nyakuri zuje muri matora nabuze isogokuru bashaka nsubire fatire kuri sogokuru yamaze umwaka apfuye muri ivya rwarukino bagira ejo bundi mu 2018 ngo nababizwa amashingiro mashasha biki nibiki sogokuru yaba yarakiriho akaba yaritavye Imana utonde tuzomusanga muvyara we canke mwishwa we yitavye Imana canke yahunze muri 2015 biki nibiki mugabo hari hakantu bashobora kugira bati akana kitatora dushobora kumwandikako ngo rutonda zisangako sinumva ko sogokuru nimba yitamwe kumenya ko ivyatsi yuhava tuzomusanga ku rutonde rw'amatora wanyuma n'ambabazo bumanika ivyo bintu nta kindi kintu binyegeje atari ugomba kwiba amatora bazovuga bati abantu batoye hana bangana nuko ivyo turaje kubiza ko kumbure turaje kubigaruka ko ndabereke neza ibintu vyabaye muri 2010 ingene ejo bundi babwiye mvuga akarorero k'ibiti mu businja gutaka k'ibiti nja kubabwira ibiti byabaye ingene usoma bwageze mu 2010 ivyo rero n'uburizo bigomba kwisubiriza kandi ivy'ubuvyo bizisubiza ku rugero rurenze kure mu 2010 ego bo sinzi ko ivyo ntibikeneye ngo umuvugizi wa seni ngo umuki iyo seni nta ni iryo zina rirakoreshwa mu handi mu bindi bihugu rikanubahirizwa mugabo iwacu gisigura ikindi kintu ego sinzi ko Abraham ufise ico muongera kuvyo canke ico muvuga kuvyo Eric ashikirije Jecho mvuga simvuze ko iyo ni imbono yiwe y'ukugene igituma iyo liste inyegezwa kandi nanye mvuga nti iyo liste byo byaba bishoboka namba atari n'intama mikomeye ihari ibyo bita cas de force majeure bavuga bati ona force majeure kintu ishobora gutuma ibyo bidakunda iyo liste ko yomanika ni byiza cyane
uko tuvuga tuti aro n'abantu bashobora kugenda bagasanga ntibari kwiyo liste none ugasanga fisikata y'amatora muga gasanga kumbura izina ryiwe ntiriboneka ko ico gihe bizogenda gute cyangwa agashaka gasanga ntari ku rutonde mu giconzi ico nuko none z'abazoba batora none z'abazoba bariko barakora zizoba ziri hariya mu mabiro do vote mu hariya bazotorera mu mabiro do vote naho hazoba hariyo abamandateri b'imigambwe itandukanye nukuvuga abarorerezi barungitswe n'imigambwe itandukanye yaba iri ku butegetsi canke uri ku butegetsi canke abawushikiye baba n'abatari ku butegetsi hazoba hariho abamandateri babo nukuvuga hazoba hariho abantu babaserukiye kugira ngo barabe ingene amatora aza kugenda namba hari vyononekara yari muri buriya buzu bw'amatora canke hariya mu biro vy'amatora abantu bazoba bariko kubona kandi n'abarorerezi b'amashirahamwe ataho yegamiye naho kenshi benshi badakunda kuyemera bazoba ariho bari ariko reka tuvuge tuti abarorerezi b'imigambwe rumwe n'uri ku butegetsi namba ariko barakora umutora atarizo canke tubona zidatomoye hanyuma ivyo bigashigwa mu vyegeranyo maze abantu bakazoheza bakaronka ibirego kumbure borega mu gihe vyoba vyagenze nabi rero niyumvira yuko singomba kuvuga umugwi seni nico gituma namwe mvuga nti byari kuba vyiza iyo abo muri seni baba batumiwe nawe nyakwaye kavuga ati ntibikenewe ko barinda kuza uko no guca urubanza impaga gatoya sinavuze ko bidakeneye ko baza navuze ko naho baza ntacu bahindura twari kuruca turiko turabaraba mu maso abantu bavugira seni ngaha twavuga ati mwebwe none ntimubona yuko kubona mudashobora gushira urutonde rw'abazotora ubutore rwa nyuma rw'abazotora mutarushira habona burya nimubona yuko ubwaro busuma mugomba gutegura tugatumva ingene bavyishura ubwa muri aka kanya naho tubivuga turacuka urubanza mugabo ntibaza kuronka kaye ko kwiregura nizo nagunze kuvuga ego dusubiye inyuma aho nyene nivyo turashobora kubabaza duti mbega ni kubera iki mutashiraho ubwo rutonde rw'abarundi bose bazotora ruja habona inyishu bashobora gutanga kandi yumvikana nuko mu itegeko rigenga amatora nta na hamwe handitswe yuko iyo liste y'abantu bose bazotora itegerezwa kumanikwa ija habona nta na kimwe itegeko ribivugako ariko umuntu aciye araba sinzi mugabo kandi yumvira ko atanama itegeko ribibuza ngo iyo liste ngo yigume ngo inyegejwe mu gifuri ego cha aho niyo tushaka gushika nivyo mu gihe itegeko rivuga yuko iyo liste atanakimwe ivuga yuko itegerezwa kumanikwa canke idashobora kumanirwa nta na kimwe itegeko ribivugako ariko ibwirizwa shingiro ikavuga yuko amatora ategerezwa kuba ku mugaragaro transparence ibyo bavuga mu gifaransa ko ibintu byose bitegerezwa gukorwa ku mugaragaro mwibaza yuko ivyo bibaye amatora akaba ico mwebwe na cyane mwebwe Abraham muri mu matora mugiye kwitoza ku rwego rw'abashinga amateka ndavyibaza hamwe n'aba conseil communal sinzi ukuntu babita abantu bo b'amakomine mwebwe mu gihe mubona ivyo bibazo birashitse amatora aragenze nabi none mwitwaye mwoja kwerekana iki kugira ngo mwerekane yuko ibyo bintu byategerezwa kubaho mu kwerekana iki umugambo w'iseruka rukambye CDP twariyemeje kuzo kwitaba aya matora kandi ntiturota tuyavamwo dutegerezwa kuyitaba kandi dutegerezwa kuyakuramo umusaruro uko uzoburi ungana kose kubw'ivyo rero twarasizeho abarorerezi bacu mu mugambwe begera hafi igihumbi bazobajije kuyakurikirana mu ntara zose twitojemwo bakaraba yuko hariya mu biro vy'amatora biri kubigenda neza atamajwi batwiba mvuga nti rero urutonde ntabanduka rw'abazotora rutashizwe ahabona
atari uko amategeko harenzwe ko harenzwe amategeko ariko kubera amategeko atavuga ko aguma yitekereje kuri icyo kibazo rero tuvuga tuti ivyo byose tuzoca tubicungerera hariya mu biro by'amatora tuba ariho tubirabira niba koko ukonde abarongoye ibiro by'amatora zo bariko barakoresha kumbure ari urutonde rutameze neza abarorezi bacu bazobivuga kandi n'imigambwe sanzwe izo kwitaba amatora ni myinshi yaba ivuga rumwe na leta n'itavuga rumwe na leta kwiyumvira yuko nayo nyene ifise abarorezi b'inyamuntu bari nyene bigunda rero nta mpungenge yahanini yohaba naho urwo rutonde rutasohotse mugabo tuce duhaguruka hariya mu biro by'amatora twari tubicungerera turabe ingene abantu bazotora turabe urutonde ruzokurikiza turabe ingene byose bizogenda kuko abarorezi bacu bazoba bafise ububasha bwo kuraba akantu kose ingene kariko karagenda kiretse kwinjira muri kaya kantu bita akazu k'ubwiherero ibindi byose bazoba birekuriye kuraba ingene biragenda rero niwo muti mbona twege dufise ni cituma nasaze na nyakwa ereka ati ni murayo ko morungika abarorezi babaha ibyangombwa bakurikirana ayo matora barabingena ari karagenda kumbure muzoheze mushobore kugira ico muvuze babahaye ikiganiro cyangwa byo bavyiza ariko kanya tubandanye twizera yuko uko biri kose uko bigenda kose dutegerezwa gukurikiranira hafi ivy'amatora kandi tukaraba n'ibizoyavamo. Ego cyane Eric ngira mwumvise sinzi ko mufise ico mu bivuga reka washaka mpere ahereje avuze ngo turungike ngo indorerezi ngira ngo niyo bakazi se badaheje kumukura ubu nyene ibintu ngo bihinduke yavuze bitandukanye n'ivyo aravuze ko umunyamahanga bakeneye mbendareka jewe umunyagihugu asanzwe iyo abanza kemerera abantu baserukira imigambwe yabo uhereye ku mugambwe wa Gatorwasa siniko ndamuvugira mugabo jewe ntaho mpagaze nta mugambwe ntengamiye ko ntaho ndimwo iyo abanza kemerera abo bantu bari kubavuza induru bati twebwe abanywanyi bacu barakuwe ku rutonde biti mu buryo butagaragaye abanywanyi bacu bose bogiye kuturaba ko amatora karagenda birirwa barapfungwa gasakisaki abandi bakicwa hari n'abomotse iyo wewe akakingirwa hakubahirizwa bo imbere yuko wewe ka munywanyi w'umugambwe cyangwa umuvugizi uvuga uti n'abanyamahanga bari kurungika abantu baza kuraba uko bigenda ivy'amatora ivyo bita amatora muri zapfuye kare kuko mbona ikirundi batija kubwagura imisego yibona ikizizuye ivyo bintu ibimenyetso vyatangiye kugaragarira nk'uko gufata abanywanyi b'umugambwe imigambwe imwe nk'uko umenga n'abantu bafise amategeko y'abantu atategeko bibagenga bisanzwe hari abo abagenga n'amategeko nabo umenga nta tegeko rimwe bibagenga bishe bakizana kumwe kw'intungwa y'ahantu yahita ntiyagira urugo yinjira hishatse aho imirima itazitiriye ishatse ija kona mu mirima ishatse ija kurisha mu ishamba ishatse isha mu nyuvisha niko ivyo iwacu bimeze muri kino gihe uramu rero uriko uvuga uti ibintu nta makenga dufise turafise bazoturabira bazoturabira ko tutibwa ahubwo aho nikiraje twakubariza ikibazo mu gusozera ikibazo ndako kubariza kijanye ni kuvuga ngo murafise abarorezi bashika 1000 bazobarabira bambe abazobahagarika amatora mwarungitse bashika 1000 ku w'igihugu mwebwe Abraham ko muvuga muti muri CDP atari umwivye mwebwe ntabazobiba atari umwivye ntabazobiba kuko mwebwe mu ishami rya CNDD-FDD nkuko mwamaze kubigaragaza ngo CNDD atarabuyize ntabashobora kuyiba kandi nje ndakubariza n'ikibazo ngaho nyene niki catumye muhitamo CNDD-FDD gusumba iyindi migambi hariho Fodebu hariho rya huriro yego bise kira Burundi riseruka Rwanda yizeye dufise hano hariho na Gwasa hariho na Bambaye haga none CNDD-FDD ikibazo nari navuze nja kukubaza niki catumye mushima CNDD-FDD muri iyo migambwe yindi yose canke muri izo n'izindi zemeye kwitaba ivyo bita amatora ngira ikibazo wacumvise murakoze cyane
ubwa mbere nagomba menyeshe abariko baratwumviriza n'umushinga ntahe Eric Nduwayezu yuko umugambo w'inseruka rukanje CDP atari umugambo CNDD-FDD kandi wariyunze nawo iyo wiyunze n'umuntu nuko wemeye yuko mugiye gukorera hamwe muhomba muzohombera hamwe mwunguka muzungukira hamwe mugabo mweho musanze mu nice ugahiye ntimuzohomba ahubwo atari muzohonza. Sawa reka uranciramo ntaraheze icyumviro cyane mugabo ntaco sukwiyunga ngiki kintu mutashoboye gutahura iyo bavuze kwiyunga nukuvuga yuko mu bibanza by'abashinga amateka mu bibanza by'abahanuzi b'amakomine mu bibanza byose bumva twategerezwa guca dushira hamwe nka kujya mubona urunani kira Burundi wabigize rero icakozwe sukwiyunga abiyunga bagira urunani twe twagize urunani icyo ni cyambere mugomba kubanza gutahura itwagize urunani ntabwo ari coalition twagize twebwe twafashe ingingo yo kuzotanga amajwi washaka tuvyite gutiza amajwi nyakubahwa generale Valence Ndayishimiye yaradusavye ko twomuha amajwi mu kibanza cy'umukuru w'igihugu kuko akeneye yuko twogira ico dufaje mw'itorwa ry'iwe hanyuma yaradusiguriye ibintu byinshi cyane mu migambi mumaze namwe iminsi timwumviriza yarasiguye yuko reka navye mu gifaransa muri aka kanya mubizitegeye c'est un candidat qui incarne en même temps la rupture et la stabilité ni kuvuga yuko ugerageje kubwumviriza imigambi afise sinzi ko wumvirije n'ijambo yashikirije ejo bariko barasozera imyiyamamazo hanyuma kandi n'amajambo amaze imisi ashikiriza ahantu hose yagiye ariyamamaza amajambo menshi urumva yuko atandukanye cyane n'ivyo twari tumenyereye bimaze imisi biranga intwaro igiye gusezererwa canke igiye kurangiza ikiringo cayo vuba cyane mu mezi make cyane yaravuze ati ubwa mbere ni ibintu byinshi cyane azohindura yaravuze ibijyanye n'akazi ko azogwiza ubuzi yaravuze yuko ibijyanye n'ubusuma ubwicanyi gutoteza abantu kuraba abantu nabi ibintu byo byatwara tumaze iminsi tubona yerekana yuko ibyo bitazosubira kubaho ku ntwaro yiwe ngira mwana bikurikiranye neza ko ubwicanyi bw'uburyo bwose ubusuma ubwambuzi bw'uburyo bwose ibinebwe ko adashaka kuzokorana navyo ariko tutabaciriyemo Abraham ivyo muvuze ko yabivuze ejo ariko umuntu agiye kuraba niwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD gushika kuri iyi saha abantu benshi bavuga ibijyanye n'ubwicanyi n'ibindi amaraporo asohoka avuga yuko ubwicanyi bukogwa cyane n'abantu bari mu mugambwe wiwe imisore iri mu mugambwe hanyuma akaca avuga yuko ibyo bintu bigiye guhagarara ariko we ari wasanzwe ari umukuru canke umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe mwebwe nta ibyo muvyemera gute mu gihe mwumva umuntu ababwiye ikintu ariko mukaba mubona n'ibikorwa biriko biraba ni ukuvuga murabona ibintu mukumva ibindi icyo mwe muhereza ni kwiki muhereza inguvu cyane ibyo mwumva mutarabona gusumba ibyo mwoba mubona ni kubera iki murakoze cyane ku kibazo cyanyu ubwa mbere mukwiye nifuza ko abantu batandukanya kuba umunyamabanga mukuru sinzi ko munyumviriza kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe ntibisigura gutanga amategeko y'ingene igihugu gitwarwa kuko igihugu gitwarwa n'inzego zibijejwe umugambi uratandukanye na leta umugambi uratandukanye n'inzego z'igihugu rero ibijyanye no guhana z'ibibi ibijyanye no guhana abazana akajagari mu gihugu biraba leta n'igipolisi ni ubutungane rero umugambwe siwo uri ubutungane kandi umugambwe siwo uri igipolisi rero ivyo byose muri kuvuga
bigenda nabi kandi General Vice Ndayishimiye ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe ibyo ntibibazwa umugambwe bibazwa leta kuko leta niyo itwara iri mu gihugu rero twe tufise icyizere kuri we kuko ico gihe mu gihe yoramuka atowe azoba ari we afise ububasha bwo gufata ingingo nka pouvoir executive canke leta mugabo muri aka kanya ntari leta siwe atanga amategeko muri leta naho kenshi abantu bakunda kugomba kubyitiranya siwe atanga amategeko muri leta siwe afata ingingo muri leta ahubwo niyo yarikwiye kuba ariyo ikora ivyo bintu byose muri ko muravuga biba kandi nawe ari umunyamabanga mukuru wa leta nako wa umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD rero ni mu umwanya aronke ububasha ahabwe batondo commandement atanga amategeko kuva hejuru gushika hasi nk'umukuru w'igihugu hanyuma duheze turabe yuko ivyo bintu bibandanya duheze turabe ko ivyo bintu bizosubira kubaho kuko yamaze kwiyemeza yuko ivyo bitazobaho kandi azokora ibishoboka byose kugira ngo Uburundi busubire kwituze busubire butekane nk'uko vyategezwa kugenda nico gituma twebwe twomushigikira rero ngarutse kuri cya kibazo umugambwe CDP uratandukana n'umugambwe CNDD-FDD kuko umugambwe CNDD-FDD urigenga n'umugambwe CDP urigenga ndetse n'uburenganzira bafise bwo gukora buratandukanye kandi bwatanzwe no ku matariki atandukanye ikindi kirushirije umugambwe CDP uzoguma wigenga kandi uzoguma uhagaze nk'umugambwe wo muri opposition naho watanze amajwi yatanzwe ni nk'intizo twatanze dushobora umwanya wari wose tuzi yuko abanywanyi baguma arabi wacu batanze ayo majwi mugabo baguma ari seruka rukambye zo mugambwe w'iseruka kwa CDP twebwe tuguma duhagaze kandi nkirasoro nkuko twama tubivuga tuguma tugobaviriye amatora muri 2025 kugira ngo dushobore kuyatsinda bidasubirwamwo nivyo naho duhagaze ego Eric ngira mwanyutswe numiwe sinatangaye na gatoya binyura ntavyo numvise na gatoya kuko ahubwo ikibazo nari nabajije hariho Abraham waje ashimangira ivyo nari yumvira canke nari maze kubona ariko avuze yuko ngo bahaye amajwi ngo polisi yabasabye Ndayishimiye basanga ari ibintu byinshi bahuriza ko kandi afatiye ku byo bavuga ibiki n'ibiki ko bazoja guhindura ikibazo ntacumvise abarundi bariko baradukurikirana ikibariraho bacumvise kandi bazumvise ikiganiro bose bazuzumva nico gituma ntuze Hirari mugenzi bazi ko nigeze kuba mvuga sinyumva umuntu twari duhuriye mu kiganiro ndavuga nti ikintu abantu dukwiye kwiyubara twebwe tuvugira kuri ivyuma canke twandika ibintu bishobora ni ibintu twari dukwiye kwiyubara ibintu bibiri inyifato yacu kamere yacu ico turi tukibara n'ivyo tubivugira ko n'ivyo twandika kuko dutandukanye mu myaka yahera dutandukanye n'ubu yahisigeze ibi turiko turavuga ivyo twandika ni ibintu ivyuma bibika bizoza kudukubita intaye mu gahanga ejo nitwaza uyu munsi naba ndi mfisi ndi ntambwe ejo nkaza kugaragaza yuko ndi ntama n'umuntu intungane n'iki ibizoza kunyagiriza naya majwi ndiko ndavuga uyu munsi nayo namaze kuvuga ni nanzo bivuga maze kwandika biri muri ibi vyuma ni nivyo nzandika Abraham ibintu avuze arabeshe cyane kuko ivyo avuga n'ibigaragara sivyo ngira ndamwibutse kandi nibutse nawe twibukanye twese nibutse kandi ngira n'abatavyumvise varisi Ndayishimiye wenyene ndamubona hagaze imbere y'ishengero ry'abantu ariko avuga yuko ngo abarundi turi miliyoni 11 abo bantu bavuga ngo bajije umutekano w'indorerezi mbamakungu bazoza kuraba yuko atabwicinye ubera ngaha mu gihugu wacu ngo twese tuzokora ngo tugende ku kibuga c'indege ngo tureke izo ndege tuzitugwako ivyo bivuze bikashimangira iki yabivuze ariko ashimangira ubwicanyi bwari kubukogwa ntiyaziye nkura baraza CNDD-FDD ubwicanyi bwakogwa n'abambaye umwambaro w'igipolisi ngira n'isoni zo kubita abapolisi ivyo bintu zose vyariko biraba aha rero sinja kuhambarambara nja kuvuga guca ku masonga ivyo bintu vyose yabivuga yashimangiye biriko biraba acarongera ko mbonera abantu bavuga yuko mwirirwa murica abantu murababwira ahubwo uti mugira imana mwe musenga imana dusenga iyo mana cyo jewe ndakwiye kubona ukuntu kubijamba imana ndaryumvise mbona imana
iyo mbonye aho vyanditse nto bitahura kuruta kuko hariho imana yandikwa n'urudome rukuru ikintu gitanga urudome rukuru ikintu ni izina ry'uruharo iyo ikintu gitangurwa n'urudome rugufi ari izina ni izina ry'urusange hari haba ari imana bita bagwa bigata bitwa wiki zimwe bahora bavuga kera batwigisha mu masomero n'ibiki ni nimwe muri bijya bimana ntuze nkindeshe imiyavuga ko je ngo imana dusenga umuntu yica yiba arenganya abantu umuntu ntabwo kuvuga ijambo imana mugabo ariko arivuga gutyo we niho nyene makenga abera ntitumenya yuko niba wewe abazi ico ariko aravuga mugabo mwumva bakibaza ngo ni imana imwe soko ry'ivyiza vyose Abraham handi hantu benshi ubu azoza ari guhindura ibintu uko vyari tusanzwe tubimenyereye se kubizobandanya ahubwo bitabandi ndiranije kubijya muvuduko bizorusha ejo nyine uyu munsi turi ku munsi w'Imana mu gatondo ejo ku munsi wa gatandatu ibintu bya 16 rusama ntuze yavuze ngiki yavuze ati nta tandukaniro riri hagati ya jewe na Varisto Ndayishimiye ni mwamutora kandi ntiyabeshe Varisto ugakora isamuragwa abasenedide bose atanumwe avuyemo bavuga ngo niwe samuragwa ubaye samuragwa ukuvuga yuko bisiguye iki aha rero nitwohava duhezanya munuze mu kangonongono mbere ijambo ryo barisiguye iki ntifise insiguro zibiri yubaye samuragwa ni nk'umusubizi w'umuntu uza kubandaniza yaragereje ahubwo ugashaka no kuryohora ivyo yahora akora kugira ngo habe kwa kandi kantu kakarusha ikindi ca kabiri shaka yuko tuca tugenda neza tunoganza hose je ndagira amakenga cyane ku bintu iwacu kuko iwacu ndazi neza ko n'ururo nabonye ndamufise ni bamwe inshuti abandi n'abagenzi nibinyere sinibuka umuntu tugeze kuba duhuriye mu kiganiro kuri iyi samirizi ntuze imbonesha kuri ntuze Hilari uduha kwijambo kenshi ndaza abantu batari bake cyari bakari bashaka benshi abantu turafise ukuntu twitiranya ubwenge n'ubumenyi ivyo ntiratandukanye cyane ubwenge ni ikintu tuvukana turemanwa uko dukura kidukwiramwo tugakurana naco uko imyaka igenda yiyongera ico kintu ntigipfuba canke ngo gifutane ahubwo niko bugenda buba bunovu kurya babivuga ku mvinyu ko imvinyu imara imyaka myinshi niko igenda iryoha gusumba bakaca basukiranya n'ubumenyi ivyo ishuri twagiye kwiga y'ubwenge narimwe ivyo ntabwo tuza kubumenyi ariko dusanga rero kenshi ivyo vy'ubumenyi ni ubwenge ukaje usanga umuntu yitwaza ubumenyi yirirwa besha akabesha ndaza abantu batari bake bize baminuje akoze muri uyu mufuko asukura y'ikarate yasiye niyakora ngaha yazaniye FNL niyakora ngaha yazaniye SNDFD niyakora muri yazaniye ambaye haga simvuze iproduct sinzi kijya kumufita niyakora ngaha ugasanga imifuko y'impuzu ko ifise ingana nuko amakarata y'igambwa afise ingana ciye mpagarara hanyinshi ndugeza gahanyene nta nyeganyeje na gatoya ngo njahaye ni seti niyo nkuru mukuru bakora mukuru wa CDP na n'umuvugizi wa Abraham kuva mu mpera za 2015 mbwira abashaka kumva twayaga haba kubimenyesha amahanga ku bintu babona randitse canke navuga naravuze nti kintu muri ko muvuga senarede abantu mucizeye mwebwe muri ko mutambisaho y'amahoro ico ni ikintu kiriko gikorera SNDFD abantu banjiza Abraham arazi neza ko narivugira kandi kenshi sinavugiye ngaho arazi ko hari hantu twahurira tuvugana tubone nagira ngo nukungurwa n'ivyumviro ariko nsanga hariho bamwe bari kubavyungukiramo urabwira umuntu turiko turayaga turiko turungurana mugabo ugasanga ahubwo wewe uriko ariko arakudaha mugabo atafiri kwa mukuru tivyativye kugaragara ntuze senarete igeze yazimanga hava haza utundi tugwi twavuga yuko tugiye gukoresha nkiri ngaho nyene anisiti yabo ngo niwe ngo mukuru w'impuza bikorwa wakijya kintu bita senarete ubu rero yakoreye David cyazimanganye cyagiye yaje kugihanduka ko yaba ataje kwica ku mazi cyangwa gihamba ngaho iwacu Burundi Abraham Barengayabo turi kumwe umutumire mugenzanje uyu munsi muri higanira urazi icyo rujejwe muri ico kintu n'igice umucamugabane w'isi warutumbereyemo ko ambeshuze kwinzandiko zirani izina ry'iwawe ririmo
bati CNDD-FDD nta kintu kizoyinyiganyiza hadakoreshejwe inguvu haradukutugwi bati FPB n'umugwi ugiye kwiyemeza kusenyura CNDD-FDD dukoresheje inguvu abantu batego nteyemwe muragaba aba bantu muvuga bawugize muzobanze murabe muri kahise kabo umwe wese awugize guhera ku mukushe kuki murabe neza yuko atari CNDD-FDD yoba ari udushami turiko tuvuka ku banyamafaranga aho ye ndibaza ko muhombesho za Abraham ntarimo kuko aho mu WhatsApp sinda uvuga izina muga baguze barawuzi Abraham usukuvuga uyu munsi tubonanye amaso mu yandi mugabo kuvugana duhuri mu mugwi yaranzi neza nande nkumenya neza ntuze amajwi ya Abraham ndayibuka neza gutyaye ndayafise gutyaye mugaruze bita ngo ni radio yijwe imbohoza gihugu bikwiye yuko hakoreshwa inguvu akoresho gisigaye kugira ngo CNDD-FDD bayisenyure bica vyerekana iki vyerekana yuko yabanditse iyo nkuru vyerekana Abraham n'abantu bamye bakora CNDD-FDD baciye mu kintu bita senarede muri za FPB n'ubundi bwiko muri ntazi bwabayeho arico gituma n'ubuye Abraham rikavuga ngo twebwe ngurumva ngo tuzobaba ngo ko batatwiba navuze ntahubwo atara mwebwe nyine mwivye ntabazobiba uri kuvuga yuko ari kuvuga yuko CDP ni ntungenya kugira imana uri kuvuga yuko reka tuze kumuha ijambo nawe yishure Yego namurindiriye yavuze kandi n'ubu ndaje kumurindira uri kuvuga yuko CDP ko ari umugambwe uzo kumuhagaze neza wigenga umugambwe CDP uzo kwamuhagaze neza gute wigenga gute uzokwigenga uko FNL ya Jacques Bigirimana yigenga kuva atari kera cane umugabo ubuye igihagaze canke yaryamye canke yahengamye ni ibintu abarundi twese tuzi ubu rero ndifuza kumenya neza ndiko mvugana na Abraham mu FPB mu CDP mu CNDD-FDD canke hose amanyura hose abiga hose hanyuma agashira hamwe kugira ngo abone ikintu gifatika sinabizi no kugira amahoro. Ego Abraham yavuze ibitari bike ijambo ni kwanyu. Sawa yavuze nivyo ibitari bike kandi byinshi byiza na bibi byo kubesha no kutabesha ariko reka jewe muri aka kanya ndamwishure nti ariko avugana na Abraham umuCDP muri aka kanya nukuvuga kavugana na Abraham atakiri muri ivyo bintu byose yaherekare avuga muri aka kanya ariko avugana na Abraham umuCDP ariko subiye inyuma gatoya ntiza kantu akanya gatoya isase nca no kuri imbere banze umurindire arangiza iciyumviro ciwe banze umurindire arangiza iciyumviro ciwe nasavye akantu uvuga sinje kumara amasegonda 20 avuze neza cyane avuze yuko ivyo bintu byose atakiri muri ivyo ko basigaye mu CDP inyisho nayironse naduge kwijambo sawa hanyuma nagomba ndagusabe Eric Nduwayezu ntusubire kunciramwo gushika ameze nkuko nakuretse uratwara ko umwanya muremure ndabandanije nariko mugati rero harabaye ibintu byinshi cyane kuva mu 2015 harabaye imyerekano avuga ko yagwanya ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza ngiye cyo ikiringo kiragira kirangire harabaye aho abantu benshi bataye igihugu barahunga bamwe baravuga bati barashaka ubudumbi yagiye aravuga bati tugomba turwaye nk'uruza n'umuheto dusenye ubwo butegetsi n'umuheto tugira ibiki byose harabaye inani zitandukanye tuvuze iyo senarede yavuze haro n'ibindi byaje bishashe bitangwa seforo arusha harabaye byinshi cyane rero icyo nagomba ubwa mbere kumubwira hari umuririmbyi yaririmbye ngo sosore imbécile qui ne change pas ni ukuvuga muri politique les choses évoluent mbabarira nkunda kuvuga ifaransa muri politique ibintu byinshi birahindagurika bijanye n'ingene ibihe navyo nyene biba biriko biramera kuko ushobora kumva ukuntu umuntu ashobora kuvuga ngo jewe ngo ubu ndiko ngwanya imanda ya gatatu isigaje iminsi itarenga 150 iminsi itarenga 100 ngo ndiko ngwanya imanda ya gatatu gasanga umuntu ariko aguma yinyuguta ngo ariko agwanya imanda ya gatatu isigaje iminsi itarenga 100
ubundi munagago turiko tugwanira ibi na biriya mugukabira bati none mwebwa igihe mwatangura kugwanira ivyo bintu mbega ico gihe kimeze nk'iki gihe tugezemo aho rero niho abanyapolitike benshi n'abantu bose bashaka batari abanyapolitike biyita ko bigenga atavyo bari mu vya politike aho niho abantu benshi bahendera kuko batamenye gusoma ibihe no muri bibiliya hano mu musiguzi bavuga ngo hari igihe cyo kubiba n'igihe cyo gusarura hari igihe cyo kurira n'igihe cyo kutwenga igihe cyose kirafise ibihe bijana naco muri kijya gihe ivyategezwa byari bijya byarakozwe marozuma birasendwa no muri iki gihe ivyo tugezemwo tuvuga tuti muri CDP nukuraba la réalité en face kuraba ati ibihe tugezemwo n'ivyaha mbega tugume tugwanira ibintu bimwe vyaheze bitakibaho mbega tugume tugwanira ibintu duterana ibipfunsi bidashika kuko murabibona mwese vyagiye birapa abantu baravuze ati dushizeho imigwi igwana urabona haraba ibintu bimwe bimwe vyamera vyitwa ibitero tusiguvure mwarabonye abantu benshi bahoneye ku buhombo bicwa bazira ngo bariko bagomba kurwanira ibi na biriya mbega ry'amaraso yose yasetse y'abantu baruka ngo bagiye ku rugamba bajya abantu bose bapfuye tureka abantu bagomba amaraso aguma araseseka ngo turiko dufite ivyo turwanira jewe nonezerwa uvuga yuko ariko uwibaza ivyo nabwiye abantu baguma baharira ku kibati wewe rero sha va hiyo mu burayuri nuveyo uze mu rukoko canke uze hariya mu misozi wote imbeho wote izuba wote imvura ya hariya uheze utangure kumuvuga ngo uriko uragira urugamba ngo ugomba kurwana ngo urwanya ubutegetsi gukoresheje umuheto ndabwiye abantu ati va hiyo muri ayo madiaspora murimwo mwebwe mwese muguma mukokeza intambara va hiyo mwebwe mwese ngize mubive mu ayo makambi mwinyegeje ngo mutagomba guseruka mugamba mukaruka abantu b'ibintazi ngo bari baza kwishika ku buhombo ivyo rero twarabibonye tubona abarundi bariko baratikira amaraso c'est pas possible nivyo mwibonera namwe ukumva umuntu yibereye ngo buraya ngo yarungitse abantu ngo bagiye kugwana ngo imabayi abantu arungitseho ntagiye numwe ataha ugasanga bose bapfuye bishe bizimangana none tugume muri ivyo abantu kubatisha ku buhombo ngo turiko turagwanira ibi na biri twavuze muri CDP tuti no birakenewe yuko duhindura umukenyuro tukagira urugamba rwa politique guhangana mu vyiyumviro y'abanyagihugu kwama abanyagihugu nabo bagaheza bakamenya ingene baruca murabizi mwese mu 2015 uyu muntu mwumva aba diaspora bariko barahagiza muri aka kanya ariwe Rwasaga atwara senene igihe afashe ingingo yo kwigego twese turi mu bantu bamuteye amabuye na Eric arimwo nyene yaramuteye amabuye kandi n'abarundi benshi cyane bari barahunze bamuteye amabuye ati yarahemutse araduhemukiye agiye mu nzego aravuga ati jewe ndafise umukenyuro wanje ndimwo ibyabaye byose murabizi ibyavuzwe turabizi ariko no munsi muri mwaka wa 2020 nyakubawa Irene murabe neza udagusanga ama diaspora yose mega yabaye abasenere yo bamuhereza amahera yo kwiyamamaza baramushikira yo bariko ramugwanira baza amabuye bamuteye mu 2015 rero nivyo ndiko abarundi nibamenye gusoma ibihe bareke kuguma bakokeza intambara kuko imivyimbi imaze guhindikirana ni myinshi nta bantu tugomba ko baguma baricwa n'ubu buryo nimuze tugwane mu buryo bwa politike ivyumviro bya politike birashobora gushika aho ubu butegetsi burushwa naho tubona menga ntibigoye ntabaruzi yajame hariya muri Gambia yavuye ku butegetsi twese turabizi turazi ko atawe wabishobora babitabona ikigatanya mugabo murazi ngene yavuye ku butegetsi n'ingene vyagenze ntabaruzi uyu Eduardo dos Santos muri Angola ingene yaravuye ku butegetsi ahereza Samuragwa wewe yari umushanganje w'ukwivuna abansi uwo Samuragwa murabizi neza yuko yafasha abahungu ba dos Santos abashira mu gasho kubera ubutunzi bw'igihugu banyotoye kandi murazi neza yuko n'umukobwa wa Eduardo dos Santos yarusha arahunga kuko bariko baramuhiga kubera ubutunzi y'ivyi gihugu rero ntibitangaje yuko dushobora kubona umushinga ntahe nka General Evariste Ndayishimiye ashoboye gufata ibintu mu binwe agahindura igihugu mu buryo budasanzwe maze abanyoneye itunga ry'igihugu bakarisubiza
abononye ibi na biriya bakabihanirwa hanyuma igihugu kigasubira ku murongo. Ibyo rero twarabonye henshi nimureke kuvyirengagiza, ahubwo tureke kuguma dukokeza intambara, turondera ukuntu Uburundi usubira ku murongo mwiza, usubira muri stabilite, hanyuma ivyumviro vya politiki biba ari vyo bije imbere, kureka ivyumviro vy'ukugomba guma dukokeza intambara, kuko amaraso amaze guseka kuva mu 2015 ni menshi, nitwifuza ko arandi yoseseka. Ego muravuga muti n'ubutegetsi buhari buguma busesa amaraso, abantu baguma barapfa n'ibindi, n'ibindi. Ego na ibyo birashika singomba kubivugira, birango bwo kwivugira, ariko natwe basi tugabanye ibintu byotuma amaraso, umurindi w'amaraso ugwira, twe tubigabanye basi, twebwe tubigabanye, tureke gushikuza no gukokeza, kuko ibimaze kuba ni byinshi. Jewe mbere aho ngeze mvuga nti ababivuga bose abakoze intambara, jewe arampamagara ari mu rukoka bwa ati je ndi mu rukokoresha ndanye kumena amaso mwe magumye iyo namba ibyo muri kuragira avuge gusabo ubuma dukokeza intambara, tukibaza yuko dushobora icyo dushitse ko duciye mu kubana mu byingwano. Nukuri nanga kubesha, ni ibintu nagiyemo ndavyemanga, ibintu nagerageje gukirana n'ugomba gushigikira ndavyemanga, ariko naragerageje ndabona ko iyo nzira idashika. Imyaka 5 iraheze kandi nabazombeshuze. Nukuri urugamba rwa politiki ubu nirwo rugezweko, ahubwo abavuga bati bashigikiye gwasa nibamushigikire, barabe ko bishikako. Natwe twarafashe ingingo ya politike yacu yo gushigikira canke guha amajwi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, nibahagane mu vyugo vya politike, utsinze atsinde, utsinze atwarire bose, utsinzwe nawe yemere atsinzwe, hanyuma turabe yuko iki gihugu cyosubira kikagaruka mwituze. Inyuma yaho Evariste Ndayishimiye amaze gufata igihugu bwera mukatsi atsinze, hanyuma agahabwa ubutegetsi, nyakubahwa Irere uzocu usubira dutume twe na Eric tugire evaluation. Murakoze. Yego cyane, ibyo nabibemereye tuzobigira n'ukuri. Reka tuje kandi kabazo kajanye n'ibyo muhejeje gushikiriza ubunyene. Mwavuze ijambo kandi twebwe ryatunezereye cyane, mwavuze muti abarundi tukwiye kuraba la réalité en face. Sinzi ukuntu bivuga mu Kirundi, ni nko kuraba ibintu by'ukuri biboneka n'amaso, umuntu wese ashobora kubona akabona yuko ari ukuri, canke ari ibintu biriko biraba n'ibindi. Ariko umengo rero naho mubivuze uko, umenga abanyapolitike b'abarundi siko bimeze. Aha turiko turagaruka ku kibazo kijanye n'ibyo mwavuze kandi bijanye n'abajya mu itangwa n'abamandateri politike, baja ku biro by'amatora kugira ngo bacungera ayo matora ku bw'umugambwe wabo canke kugurunani canke kubigenga bariko baritoza. Biraboneka yuko mwese mushize umutima kuri abo mandateri, ariko umuntu agiye kubiraba, hariho amategeko. Ubwa mbere hari itegeko rivuga yuko umumandateri adasinye ku rupapuro urujya ruvuga amajo aba yaronswe canke ibyabaye ku biro kanaka by'itora, uwo mumandateri canke uwo muntu aserukira umugambwe canke userukira wose ariko aritoza, naho atosinya ayo majwi aguma aharugwa yuko ariyo. Ariko rero umengo hari ibintu mushobora kuba canke abarundi bashobora kuba birengagiza muri rusangi. Hari igihe abo mandateri canke baserukira abariko baritoza babuzwa yuko bashikira kuri ico kibanza. Ibyo bihora bivugwa yuko bishika. Hari n'igihe babona ibiriko biraba bakavuga ati reka tuvyandike ibyo twabonye, abajejwe ibiro bakavuga bati oyaye ntaco mwandika, mwe ni musinye gusa ibi twanditse, nabo bakanka kubisinya. Ibyo ni ibintu baba bavuga yuko biba. Ubu rero hariho mbere n'ukuntu biriko yategurwa muri seni, hariho ibyo bita ngo ni forme sinzi forme mu gifaransa ukuntu bayita,
igipapuro cyangwa sinzi ko bacita fiche yitwa F2 niyo bazokuzuriza ko ayo majwi azoronkwa bakavuga yuko hazokuzuzwa amafishe menshi ni ukuvuga ari abantu 10 ari abantu batandatu bitoza ku giti cy'umukuru w'igihugu hazokwandikwa amafishe atandatu ku bashinga amateka naho nyene hazokwandikwa kubajanye amafishe ajanye n'incuro z'abantu bariko baritoza uko zingana bikaboneka yuko atama fotokopieza hari ya mashini agira amakopi bikaboneka yuko ata za mpapuro zirabura bita ngo ni carbone bashira hagati y'impapuro ibyo wanditse ku rupapuro rwo hejuru bigaca biboneka munsi bikaboneka ko mingi ibyo ntibizokoreshwa none mwe mwosigura gute yuko bofata impapuro zishika kuri 10 na zingahe zose 11 canke zirenga bagenda bandukura rumwe ku rundi abantu bose bagaca basinya abo basinye bose bari kuri iyo biro abo mandatere bagasinya ibyo byose mwe ntimumva yuko harimo ingorane zikomeye cyane ku buryo n'abazovuga yuko amatora yibwe cyangwa bakabona ko harimo bitagenze neza bizohava bibagora kugira ngo baje kwerekana by'ukuri ivyemeza yuko aya matora yibwe sinzi reka ntangure kuri mwebwe Eric icyo mwiyumvira murakoze cyane Imana nuko ibintu ubona ko bitera intuze bituma abantu ko sinovuga ngo imitwe ishuha kuko umutwe yashuha kubera ko n'amaraso aba ariko ararurumba mu mubiri w'umuntu iyo wibutse ibintu byabaye iwacu kandi ukabona neza yuko bitari ko bitimirije kugira nshureya tuze Abraham yavuze ubw'intango akiza avuga ati navuze byinshi byiza n'ibirira benshi ariko mugabo ndamushimiye cyane kuko we nyene yahavuye mu nyuma aravuga yuko ntabeshwe yavuze ati ibyo bintu byose ntabyo nkirimwo ndavyemanga ibyo byose ko nabigayemo mugabo ntabyo nkirimwo kwigaragaje kwagiye habona hanyuma Abraham nyene ngira Imana ko hariho umugabo WhatsApp twahuriyemo tutari tuzinanye ngira ndamwibutse ikintu kandi nibutse n'abo bantu twari mu mugwi kuko wari mu rw'abantu bw'intango twarenga amajana arabazi naje ndabazi ariko cyane mutumbere ku kibazo twabajije yego cyane nacumvise cyane narabuze twasabo 2015 abaye kuzirenda bwiri ndiko nsubira mu jambo nakoresheje twasabo 2015 abaye buzirenda bwirire nkaniyo yanka na buri vantura muri 2010 ivyo navuze ubu harya narindi n'ubu niho nkiri nta kintu na kimwe nkurako bikavuga ngo abantu bose muri byose ngo n'amafaranga niba yamuhani ngo niba agira ikintu bamushikire cyo sinshigikiye rwasa sinshyigikiye ndayishigikiye kuko abo bashigikiye niyo wabugira uti hazoba muri rusange sinakuvuga twe kawe ngo wisigure je ndiko ndakwereka neza mpagaze ko je simpindagurika singira ngo ibintu ndiko navuze n'ivyo mvuga ivyo nanditse n'ivyo nzandika n'ivyo nandika nzovyemanga vyose uko nabivuze niko ndabisubiyemo Ure sindiko hari ivyo mvuga nsigura ku giti cy'iwanje hari ivyo mvuga uko numva jewe hari ivyo mvuga umuti utabona utogwa waze kuduhereza mu nyuma ndiko ndahaza ivyo rero ndiko ndavuga hari ivyo mvuga uko je ndavyumvira je ka murundi n'ivyo mvuga ibintu amakenga dufise ivyo numva biteye amakenga abarundi nkanje abanyagihugu dusanzwe atabite turiko dukimbuka mu twiruka inyuma yande nande ngo ejo bazoduha ibi ikintu uri kuvuga ntuze kirari vy'amatora ni nayo ntumbero y'ikiganiro cy'uyu munsi cy'ibiganiro kandi n'ukuri imbere kuri ico kintu mira ko n'abandi barundi bakigushimira ko kubona ufata umwanya nk'uyu turari mu gihe bamwe bariko baje kwimenyekanisha mu misozi baronda amajwi reka turumvirize ivyumviro by'abanyagihugu batandukanye cyo bavyibaza bavuze ivyo amatora twavuze ko se nivuze ngo bavuze umenga twavuze turiko turabwiza amatora ingene ivyo bintu bariko bita amatora bamwe ingene vyateguwe n'ingene biriko biragenda mvuze yuko ari abanywanyi bakumiriwe nkatanga akarorero kuba abanywanyi bagwasa ivyo ni ibintu vyigaragaza
abantu birirwa bapfunga birirwa bicwa hariho ejo bundi wavugiye amazina ntuze wasize nuko yagiye kwiyamamaza bamutoye ikiziga ejo mu gatondo ivyo ntavavuga ngo ndiko ndabesha hariho benshi bapfunzwe ntuze baciye imanza ryari hirya y'ejo abantu bashike 19 abo bose no kugira ngo ntibazohave baja kuvuga ati ibintu twibuka nuko ivyo rero turiko tuvuga tuti kuraba ibintu kuntu bimeze navuze ko ubuzima bwabaye muri 2010 kuko muri 2015 ivyo bita ni ikintu kitagira n'izina ubu rero ngira ndabahe ibiharuro bigaragara neza ukuntu amatora yibwe mu 2010 ko ariko nubashobora kugenda canka ahubwo bikanaba no ku rugero rurengeje nkiri ngaha nyene ntuze barahamwe kwereka neza yuko ibintu biba vyose tubimenye abantu bavuga yuko ariko bakora za mpapuro z'itora izo mu Gifaransa bita bulletin de vote mbabare ko nise nkunda kuvanga kenshi ibintu bibaye mu Gifaransa tuba mu Gifaransa bamike bitkoresha mu Kirundi bizijya burya bashira muri bwo busandu ngo nibwo batorerako burya hariho igiti kirenga ko categuye ico ni categuye ngo nicoja ngo nivyagateganyo ku buryo kuba nk'ingorane canke isanganye imodoka bijanye hanaha bikagira ingorane igatembaga bikazimangana ngo tuze gusubiza ibi ivyoye nivyo kuzokoresha mu gusuma ndabikubiye ko ndabizi wibishije amatora wakoze amantu z'amakarata y'amatora muri 2010 yuko akirwa yimanyamamura kunsamirize ko indege yagiye kubiza muri Afrika y'Epfo igeze hejuru yatanga nigeze he iyo ndege n'ubu itarashika umuntu yabikoze ndamuzi gutya ejo nabivuze kandi ndabisubiyemo uyu muntu ndamuzi ni umunyamahanga yubaka agira umurundi kandi ko nabivuga ko n'uyu munyamahanga arazi Kirundi arakivuga nta nama nimwe yaseneze iba ntayibemo n'ubu yayo makarata yandi yateguwe agashirwa ku ruhande n'igiti no kikubwira gushika cyo kumugoro igiti cy'amakarata arenga ko yamaze gutegurwa ari nayaza gukora gusuma ayo makuru mwe muyaronka gutega Gairike amakuru ararondegwa kandi akaronka Acha twebwe nayo turaronka turagerageza kurana ariko nayo turaronka ararushe ngira nasi ya mu gutohoza abagabo tuzova tumucako ibintu rero mu bibanza bitako byageze muri komuntu muri komine Muramvya ishure iyo ntoya bita Kibogoye abantu bari biyandikishije gutora bari abantu 1374 Kibogoye muri komine Muramvya abari biyandikishije bari 1374 bageze kuvuga yuko ngo bariko baharura ngo abatoye bangana gute basanze habaye abantu habuze abantu 1551 bumvise rero za twarutonde rw'abazotora udashibwa habona ivyo biva mu nyuma ikavyara ico kibazo ca mbere ndavuye Muramvya tuje mu Kayogoro ikibanza c'itora bita Nyentakara hatoye abantu 1500 nta n'umwe arengako hari handitswe abantu yarengako hari handitswe bangahe ntitwabumvise neza hari handitswe abantu 1000 nibo bari ku rutonde rw'abazotora amatora aheze ibyo bavuga ngo baharuye ngo amajwi 1500 ngira ngaruke nko hagati mu gihugu muze mu Kayanza muze Sinduje yari yitoje nk'abandi banyamigambwe ariko mugabo muri komine ntuze komine bita ntuze Kabarori niyo nabutaganzwa Sinduje nta n'urupapuro rumwe rw'abumutora yarwo ari rwarungitsweyo rumwe ntabwo ariyo yasanze muri komine butaganzwe muri komine Kabarori yasanzwe bamuhaye ngaye babasabe bamuhaye amajwi 400 ubwo buhinga rero izo mpapuro zavuye izo ngura zirenga ko niko ubusuma bugenda bukogwa muri komine Kabarori umugambi MSD wo nasinze bamuhaye amajwi 400 atari urupapuro rumwe rwanditse ko MSD rwari rwatumbereye komine butaganzwe komine ntuze ari muri Kabarori butaganzwe basanzwe bamuhaye angaye basanzwe yasanze bamuhaye amajwi 120 wavuga yuko mshikiye gwasa nkashigikirana sindwite n'ururo naguhaye ushaka ndagwa n'ubundi bwo bwinshane
ibindi ko ndakubwira byo makarata ndakubwira ko tuzi ingene biriko birakogwa ni yanyegezwa ni ibintu tumenya bari kumvuga ngo tuba amakuru bigenda gute amakuru tuyarana kandi tuyaronka ntabwo yako navuze nti ndiko ndabivuga umuntu yabigize muri 2010 agakora makarata hanyuma mu nyuma gava aca yongera ko nayandi yavuze ko umunyamahanga yubakanye n'umurundi kandi uwo munyamahanga aravuga ikirundi nkuko turi batatu turi turabivuga ketse ko kandi kanyene aje ashira mu computer umurundi hanyuma kandi uko utavukiye ukakurira harimo akantu katabura mugabo muri ko avugana kandi bantu bariko barayaga utabanza ugutwi neza cane kandi ukaba utamuzi nkomeye ko atari umurundi ivyo se yabimbye ubwo busuma bwose bwabaye nawe umenye wombaza uti mbe nawe umenye gute ninko wombaza uti mbe none mu bukwe no mu bugeni bwiwe wagiye gute kuri mbega none Eric reka tubazaho nyene muri ibyo mwarabimenye muba mwarabibwiye abariko baritoza muri ico gihe kugira ngo baronke ivyabona canke ivyemeza yuko ibyo bintu vyabaye bashobore kwitwara mu butungane. Ikiganiro duheruka kwa gatandatu bahera twari kumwe n'umushinga na Etasiya Musibomana bari kunavuze nti umuntu yagize ibi nti ngo nashaka ngo akorero ngahano na arazi ubu sinshobora kubwira umuntu n'umwe ngo umuntu ari karabigira ni nakari kage ni na ibi ndavuze ibintu biriko birakogwa simvuze uri karabigira abo ba CDP n'abasenete DVD barabizi kuvuga ngo sindabivuze hakiri kare aba bantu hari ijambo ryari rimenyerewe bavuga ngo naka ngo ni inzobere mu bya politiki ngo niki ni ugasanga abo bantu bamaze kubona nuko nabantu bari hejuru y'abandi bose nabo kuvuga abasiga abanyagihugu twamba dukoma amashi bavuga ubusa dukoma amashi bagira iki niki mwumva twame turi ganza sabwa abanya kubaho ganza sabwa abanya kubaho iyo umuntu amaze kukwereka yuko ari umuntu mvuge mwese mu muhore abantu baziga bakura bagutyaye ukavuga hakagira igihe uzosanga uri kubivuga nawe nyine atari mu kwishura ugasanga umenga n'inkono wandi ko ndabigiti cyo bivuga ngo mu yagutyaye niko ibintu bigenda ariko mu nyuma iyo bigiye kuja habona bari bati mbega none bagasanga ngo wa muntu yarazi yuko databane ngo nizobere umunyagihugu mutoya hari ibintu uzi ingene vyagenze kandi muri uti ibi bintu ndabikubiye amakuru ndayaguhaye uragenda uce mu nzira ndakubwiye uzoga ko nyumbwire ko nakubeshe canke ko nakubwiye ukuri yego byabati sinzi ko mwahejeje tuje kwa Abraham ivyo rero ngira soze ivyo rero vyabaye muri 2010 ko namye ndabivuga n'ubundi ko ndasubiramo ahubwo nibizogarukira harya gusa izabo sabi nizari bwabeho ibintu vyo gutegura navuze ivy'amakarata bari kuba yandi arenga ku gitigiri cyotegereza ibintu vyo gutegura icyo guca amatara turabimenyereye ahubwo umuntu azitega bajya bahungu bambara zijya mpuzu z'umuzige bitangwa n'abapolisi ngira isoni zo kubita abapolisi kuko nta kibaranga na kimwe umuhabaravye umwambaro n'inkoho muniho bita abapolisi mugabo munyifatse ntibashobora umuntu azobitegwaza muhitana kandi bazo umuntu azoba wese aje avuga ati sendete irikira twibuka nuko umuntu azohaziga nikibabaje barya niyaba niburi bwara barundi bose atarimo intera hamwe umuntu yogize ati umuntu uri mwene wacu umurero uzovyicuza mugabo ndiko ndibwe n'intera hamwe yisha yakoze ivyo yakoze mu Rwanda igahungira ikongo hamikaca iza guha ariko urafise ivyemeza yuko zirimwo amazina arahari turayashise n'ingene binjira n'ababinjiza ivyo nikindi kiganiro ntuze niwakene umunsi uti reka dutegura ikiganiro kibi amazina zoyaguha yego tuzobarondera natwe tukeneye ko abarundi bamenye ukuri reka tuje ngo amatora muri ya ngo hamagara rindira gatoya ntunga gatoya ntuze akanya kariko karatujanayo yavuze ati intenyeye gatoya barisi ndashimira bakamakushikiriza tuzosubire duhurire ngaha zose ndabikekenya yuko irari uzokwakira nkuko wamubikenza kugira ngo uyu navuze nabeshe mugabe iconze nemeza nuko nta muntu w'umusenezi ZFDD canke ishami ryabo CDP dasigaye iri imbere muri yo bazohava bavuga yuko umuntu avuga yuko amatora yibwe bazige batora yibwe kandi n'ubwo yari ibintu bizwi vyigaragaza tugira amahoro ego Abraham jambo ni gwanyu twaba twaye umwanya muremure
murakoze cyane jewe nagomba menyeshe Eric yuko abarorerezi bacu bazocungera amatora ku ruhande rw'umugambo w'iseruka rukambi CDP bafise manda yo kuzoduhereza icegeranyo ibyagenze neza n'ibyagenze nabi kandi ntizotinya kubishira habona kuko muri CDP twebwe nitujya umunwa musanzwe mutuzi cyo ni cyambere cya kabiri naco nariko ndababwira nti umugwiseni wasizeho amatora agoye kwiba burya naho mubona ngo biroce kwiba ajya amatora aragoye kwiba ubwa mbere kiya kintu bita bulletin unique aho abitoza bose bari kuri bulletin imwe y'amatora kijya kintu sindabahenda kugira ngo ucibe bibanza kugorana kuko kera warafata ikarata y'umugambe kanaka ugacukagiza mu isandugu ukabura heje kwiba mugabo uziko bizomera ni kibireta amahanga kininiya mbere tuguma twibaza uko n'abanyagihugu kizobagora kugikoresha hanyuma n'amatora atatu kombine n'amatora atatu basize hamwe kugira ngo umuntu ashobore gutegura ingene ajaganya agashira ibintu abiri akavangavanga ibintu gushikaho baharura ukundi ibyo bintu ndababwira n'uwo kwibaza wa vraiment ariko akoresha uburyo azoba nukuba ufise ikintu kimeze nka entreprise nkishira hamwe rikomeye ryo kwiba si ivyo umuntu yoshinga umuntu umwe ngo azoca ngo yibaye amatora turavye ingene vyategekanijwe ukaraba n'ingene amatora azogenda ukaraba n'ingene amabulletin de vote ameze ni ukuvuga kiya ipapuro batorerako nukuri si kibazo bacoroshe kwiba mugasi mvuze ko batoshobora kwiba ugabura umuntu wibe ishira hamwe rije gutegura bazokwiba iryo shira hamwe rikaba rifite abaritsekera mu ntara zose no makomune yose no mu mitumba yose no ku mabiro de vote yose ico naco mbona kizoba kitoroshe muti ishigwaho yaba membre de bureau de vote no kuvuga bajya abakozi ba seni bajeje gutunganya ibiro vy'amatora twegendo nagomba ndamenyeshe yuko aho hantu twahidoge kandi tuguma tuhidogera kuko nta b'ivyo biro vy'amatora twebwe muri CDP twaronse mugabo turaraba tukaba turenga 35 iri muri amatora n'abigenga barenga bangahe bari muri amatora ni benshi cyane mu biro vy'itora hategekanijwe abantu batanu ngoma nibaza ingene abantu batanu bashobora kubamo ibigambwe 20 n'abigenga batatu bose bagakwira muri ivyo biro vy'itora bagaserukirwa nkabona ivyo bintu vraiment ni ibintu bidashoboka abantu benshi umva bagomba baterwamo kuko babona generali ivuga n'indi migambi bikavuga mugabo sukuvuga ko iyi migambwe yose yemeza yuko byashizweho neza byashizweho nako iserukiwe oya twe turizera tuti harimo le pluralisme ni kuvuga le pluralisme c'est-à-dire n'imiburiburi mu biro by'itora kuri batanu ntibisigura yuko bose ari abasendede arabashikiye umugambo uri ku butegetsi arashobora kuba mume cyangwa ashoboka mugabo ndababwije ukuri jewe ndabivuze kandi simbeshe mushaka muze kuverifia mu bantu batanu bagize ibiro by'itora ushobora gusanga bose ari umugambwe uri ku butegetsi gusa urashobora gusanga abandi bantu babiri cyangwa batatu cyangwa bane barenga bari mu yindi migambwe mugakira none igihe baharura amatora bariko baharura amajwi abaserukizi b'imigambwe abamandateri y'imigambwe abacungera amatora kuzira y'imigambwe y'abitoza cyangwa imigambwe y'itoza cyangwa abigenga bitoza baba ariho bari barafasha no mu guharura mbere niyo ijwi riteye amakenga bazoliterura baryereka abantu bose barabe kiri jwi turyemeze canke turihakane tubona menganira iteye amakenga menga uyu muntu nituzi ko atoye uyu nuko yatoye uri ivyo bintu byarategekanijwe kandi abaserukira imigambwe n'abarorezi bose bazoba ariho bari bariko barabiraba rero niba amajwi bizobaho ngira ngo ntibizobera hariya mu biro vy'amatora ngira ngo havuga ati bizaba bibera nk'ibujumbura ibujumbura naho jewe ku ruhande rwanje nzoba ariho ndi nk'umurorezi national au mandataire national du parti CDP nzoba ariho turi kandi turakira abamandateri national twarungitse n'iyindi migambwe yabitavuga rumwe na leta nayo nyene izo bifite abamandateri national ibintu byose bizaba biriho niyumvira yuko ubwo buhinga bwa none bwateye imbere kugira ngo bibe bwarateye imbere kandi kugira ngo n'ababuza ko ubusuma buba nabo nyene barungene bakora ntihagire rero
uwibaza yuko ivyo bintu byose bitazokurikiranwa. Yavuze ikibazo c'amakenga ko ari umuntu batagomba kuvuga izina ngo avuga gusa ivyiwe, ahubwo uri kuvuga ati ufuma nagomba atubwira ati umushinga ntayitwa ava mu gihugu kanaka yarongoye umugore w'umurundi kanaka aba muri quartier ini afise ibiro vyiwe ariko arakorera aracuriramwo amatora amakarata yo kwiba ivyo biro navyo bikaba biri ngaha. Ndasabye abajeje umutekano canke abajeje igipolisi bamucakire n'abajeje ubutungane bamufunge arahana ariko akora ibi nibi ndafise ivyemezo na ariko akora amakarata ameze gutya na gutya yo mu bashinga amateka canke yo ku mukuru w'igihugu canke yo mu bahanuzi ba komine ni haryari ni bamucakire. Twebwe duce tubwira igipolisi hano tubwire n'amaparkati yemwe baravuze umuntu ahagaze ahanaha afise ibiro ahanaha aba ahanaha yitwa gutya umugore wameze gutya ava ahanaha yemwe nimurako uwo muntu ariho mu Burundi mumucakire areke konona amatora kuko twifuza ko aya matora aba meza. Mugabo tureke gukorera kubihuha usingomba kuvuga izina ryiwe usingomba kuvuga iyaba usingomba kuvuga ibi aho bazogera igihe amatora yamaze guhera numva ngo nari narabivuze wari wavuze iki bivuga bitomore ingene bimeze ureke kubipfuka hanyuma abantu bace babikorera ko ubunyene. Mugabo ntuvuga ibintu byamaze kuba hanyuma ucuvuga ngo nari narabivuze wari waravuze iki bivuga ubunyene igaragare abantu bamenye ibyo ari byo hanyuma babikorere ko kugira ngo ntihazogira abazokwidoga ngo amatora yibwe kandi wewe waruzi ko hari abantu bagomba kuyiba kandi ukaba bafite ivyemezo ntubitange kugira ngo bababuze kubikora. Parce que ivyo nagomba kuvuga ni ivyo. Hanyuma kubijanye n'ingene amatora azogenda naho nababwiye nti biragoye guca umuntu atangura guca urubanza mwene bizogenda bitaraba tubikurikirana etape par etape ku mwanya igishitse cyose turaheza tukagira evaluation tukaraba niba kimeze neza cyangwa kitameze neza hanyuma tukagira icyo dukemuye. Umugwisenira waremeye yuko ajya zijya mpapuro bita ngo n'amapeve amaprocès verbal zijya mpapuro bandika ko ibyavuye mu matora hariya ku matora. Umugwiseni waremeye ko zijya mpapuro zizogwizwa nyinshi mu mabiro nta bintu byo kuvuga ngo mugiye kuja gufotokopiya ngo hariya ahandi ngo nta mafotokopiyeza hari ahandi bavuga ngo ntubifotore kuri telefone n'ibindi. Umugwiseni icyo kiba carabajijwe mu nama duheruka kugira nawo baravuze ati izo mpapuro zizoba zihari abantu bose abarondezi babishaka kuronka kopi yazo bazozironka atangura n'imwe ihari. Reka rero tubanze dushike mu nzego y'amatora abantu baharure izo mpapuro niza zikabura tuzoheza tubaze seneti mbega wowe seni ko watubwiye ko izo mpapuro zizoboneka tukaba tutazibonye. Hari ibintu byinshi cyane rero seni yagiye iravuga tuyitegeye ku ngiro ingene cyo gifatamo hageze. Murakoze. Reka aho nyene ntaraja kwa Eric aho nyene muvuga muti impapuro bavuze yavuze ko zizoba zikwiriye. Akabazo kambere baza kubabaza naho kumenya mbega mu gihe seni yovuga iti yaratanze impapuro zikwiriye hanyuma mwe mukavuga muti seni ntiyatanze impapuro zikwiriye mukaba mudafise ivyo vyemeza byuko mufise izo mpapuro canke seni ntiyatanze impapuro zikwiriye none mwumva naho mugenda imbere ya sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro yiraba n'ikibazo c'amatora mwumva muja kwishikiriza iki mwerekana yuko seni itarungitse impapuro zikwiriye? Biroroshe none ikivyerekana nuko tuzoba tutazifise tuzoba dufise amakopi yazo aho urumva yuko bigoye aho biragoye mwe mugenda muvuga muti ntiyazanye impapuro zikwiriye kuko ntazo dufise nabo bakavuga bati twaratanze impapuro zikwiriye ahubwo barazironse sinzi iyo baba barazishize. None mwumva uwo sentare yo kumviriza gusumba uwundi ninde? Bazotanga icemezo cyuko twazironse biroroshe cyane. Oya nivyoroshe kuko mwibuke twababwiye yuko mu itegeko haravugwa neza yuko umumandatere adasinya kuri urwo rupapuro ntikibuza yuko amanota yemegwa aba yanditse kuri ico gipapuro. Bo barashobora kuba bafise igipapuro kimwe kiriko sinyatire canke ibikumu by'abantu kanaka bakoze kuri ivyo biro
tufate washaka abantu bakoze muri ibyo biro byonyene bakavuga bati abamandatere bandi baranse gusinya, kandi itegeko riravuga riti abamandatere banse gusinya biremegwa yuko ibyo byanditswe ko ari byo. None mumva muzotwara iki ko bazo bafise bo ipapuro cerekana yuko abakora mu biro bose basinye ariko abamandatere nta numwe yasinye? Itegeko naryo riravuga riti umumandatere na hatosinya igipapuro kiremeza neza yuko ibiriko ari byo. Ntimumva yuko muzoba muriko muritsindisha? Twiyumvira yuko tutazoshika aho bagira ibintu bimeze gutyo ku buryo abamandateri bose banka gusinya ibyavuye mu matora kuko bibaza ko byaba byakozwe babona ko byaba byakozwe nabi. Itwibaza ko ivyo bintu nabo bazobishikako bakabibwira gutyo kuko nabo bobigira gutyo ibizoba bivuye mu matora kugira byizegwe bizoba bigoye, bizoshobora kwizegwa kwemerwa kumbure n'ayo mategeko mugabo ntibizoba vyemewe mu gihe atabamandateri babitoza bashoboye kuvyemeza bakaba bati ibintu kuri kabisa nta ngorane ntibizoshika hiyo. Jewe ndavyemeje ko bitazoshika hiyo, ndemeje ko bitazoshikaho basinye ibintu bimeze gutyo ngo ntabwo biremewe n'abamandateri batabisinye. Aho ivyo navyo nabo nyene barazi yuko kazoza ku Burundi n'abarundi kari mu minwe yabo abo bantu bariko barategura amatora muri Seni, kandi barazi yuko ingaruka zoshikira igihugu kubera ivyo bintu nabo bakorako canke zitazokora no ku miryango yabo. Rero ivyo bintu ntituzobishikako, jewe nshishikara kugira ico cizigiro. Yego Eric, reka tubasubire ko umushinga ntahe Abraham yavuze ibintu bikomeye kandi by'ukuri aho ababwira ati nivyo mwebwe murashobora kuba mufise ayo makuru, kandi ayo makuru na makuru meza yotuma nimba ibintu byoba bikora bitegurwa yuko bigenda nabi biramutse bibonetse byoca bihindura ibintu bikagenda neza. Ni kubera iki mwebwe ko muba mufise ayo makuru mutoshikira ababijejwe mukabereka n'ivyemeza muba mufise muvuga muti ibintu biko rategurwa ni ibi ivyemeza dufise ni ibi mu gihe ivyo mubivuga gusa ntimuvyerekane canke ntimushikira abo bategetsi b'igihugu cyane cyane abajejwe amatora n'abajejwe umutekano ngo mubashikirize ivyo bintu? Ntimumva yuko n'abantu babumviriza bumva yuko muvuga gusa ibintu kugira ngo muvuge ari ibintu gusa mukura mu mutwe atavyemezo mufise? Inkuzi na Abraham yambarije ati mbe no kubera ko umuntu utamuvuga uwari ahaba uko yitwa ati ivyo bintu nibihuha nibinyoma. Hama nawe hirarutse uyu muntu ni vyiza yuko umuvuga kugira ngo ubimenyeshe baje umutekano n'abakiri kubategura amatora kugira ngo umuntu amenye ico uwo muntu ushobora kumuvuga izina simvuga n'ahaba n'ahakorera kuko abona bibwiye baramuzi uyo muntu aracungerewe, uyo muntu ahabwa icubahiro ngira ngo gihabwa abarundi bake kuko ahubwo ni hatacu bimaze kubihisha kuko atanze acungerewe vyoroshe no kurusha bamubona. Yego abo bavuga ati bibera muri ni umukuru w'igihugu wiwe nyene namba acungerewe cyangwa ahubwo niho byiza kubivuga, niho byiza mbere kuko ntacu kuramuhishirira ntaco niba acungerewe umunyacubahiro mu bandi ahubwo bimenyekane kare tumenye yuko biriko vyigwa rwego hejuru. Tacungerewe kubera icubahiro afise ahubwo acungerewe kubera icura muzeye ko ubwo busuma kuko azobibira bobo mugabo bavuga yuko ari ibintu vyaciye mu nzira y'ukuri. Uyu muntu ahagiye habera amanama ya CNDD-FDD baramaze kumumenya nta wirirwa mumaze kugiye he urinde hamaze mugabo navuze ko amatora yaraheze ntabwo dushaka kumenya kuko nacu zobudufashije. Nakubwiye ko uyu muntu atari umushaje Abraham, uyu muntu no kubwira amatariki ni mugabo ico no kumenyesha coco imyaka maze ngaho iwacu Burundi niye bari mikiya n'imyaka 15 n'amezi ndiko ndaguha igice kinini c'inkuru namaze kuvuga ko uyu muntu umunyamahanga yibakanye n'umurundi kazi navuze yuko umuntu avuga ikirundi uyu muntu uko ariko ibyo byose naho muvuga uko hariho byinshi abantu badashobora kumenya.
murashobora kuvuga ibintu byinshi ugasanga n'abajeje umutekano canke abajejwe gutegura amatora badashobora kumenya umuntu uwo ari we. Ni kubera iki niba mufise ivyemeza biboneka mudashobora kuvuga muti mubishikirize abakora bakore, nimba badakoze naho mwe muzobe mwakoze igikorwa cyanyu cyo kwerekana ibyo muzi kubiriko birategurwa. Icyo gikorwa s'uvuga ngo abakora igikorwa cabo bagikore n'ubu baragikora ko baramucungera. Uyu muntu mu icubahiro kidasanzwe niho havira umurondera ngo hari ikindi kintu kirenga kuri ivyo yenja ko uyu muntu ameze uku areho uku ava mu gihugu iki. Iyo niyo nkuru ntashobora kubwira kuko abona ubibwiye ngo amufate nibo bene kumuhakaza, abona ubwiye kugira ngo amufate nibo bene gucungera. Uyu muntu ivuge bibe ndayicaye yaramuzi badashaka amatora yibwa bo bikorera ko na cyane imigambi yo muri opposition basi ego cyane yaba hariho muri opposition ntuze yaba hariho umuntu wo yaserukiye umugambi udashigikiye CNDD-FDD uyo nari kugira ikindi kintu nongeye ko ntadomye izina k'uyu muntu nahaba ikiganiro CNDD-FDD bazocumba n'abari muri opposition bazocumba rero nabo bazoba vyiza ni cyo gikomeye. Ndabizi neza gose kuko n'insamirizi baturiye n'umunyota nyirango babuze iyo baja kusuka bari muzamire bazumviriza muga bafashe umunyagihugu ariko arayumviriza. Uyu munsi nyene ari yarabuzwe irengero iyo bukeye batamutoye ikiziga kuri yaba ivyo ntwave wigira ntabe wigira umuntu menga umunyamahanga iwacu canke n'ikirundi ntacuvuze ntacumva ivyo ni ibintu bizwi. Oya ariko Eric umuntu umurundi aza kutumviriza akumva yuko mudashobora gushyira ibyo bintu ahabona. Hariho kimwe gushikiriza ibintu abajejwe kubikurikirana hanyuma badashoboye gukora igikorwa cyabo mwe mugaca mubwira abanyagihugu muti ibi bintu twari twabibashikirije banaka ntabyo bakoze ariko ngibi twarabikoze itariki izi twaraberetse byose. Hariho no kunuma ariko mukavuga ngo hari ibiriko biraba aho urumva n'abanyagihugu baravuga batoya ujya mu ivyo byose ari karabesha. Umwuga wo kumenyesha amakuru hambavu yuko wawize urawukora kandi ukora neza. Mugabo iyo uriko unkwega kugira ngo nshike ndahabona ndahumva mugabo sinja gushikayo kubera igituma ngira ndakubwire neza cyane. Ndabona Abraham abarundi benshi barafise inyota yo kubimenya ariko bene gutegura amatora aho ari tumvikana neza ahantu kandi dushimikire ngaho nyene abavuga yuko bari kubategura ivyo bita amatora baramuzi ko bakora nawe ndayicariye aramuzi kuko ari mu bamuhaye akazi baranakorana n'ivyo vy'ubusuma byose barabikoranye. Uyu muntu yavuze yuko niyo ari ngaho mu gisaga yakeneye kugendanirwa nawe kugira ngo agaragare ko ari umuntu wadasanzwe ivyo baraba bamuha. Iyo akeneye yuko mukiwa duga ruguru nta ngorane na ntoya n'umuntu navuze umutekano w'ucungerewe atari kubera ivyubahiro yarakoze kandi n'uyo muntu kuvuga ngo bamuha bamucungera ngo ari mu namukakaza dusa nawe yirera asa na jewe Eric asa na Abraham afashe imodoka yitemberera nta kintu na kimwe utamuzi tugaragaza ko yuko umuntu ashobora gukubisha nk'ubuhoye ushobora guhitana imitwe gutwara muri make rero n'ibihuha ko nta byemezo bihari ibyemezo batubiduhereza ikindi kibazo gikurikira kumbura barangira gatoya Abraham navuze neza uwo muntu ibimugaragaza navuze ukaba ushaka kumumenya uwo ari we ntuze Kazisi ari hafi aramuzi bahurira mu nama z'imiganda amubwiye yuko atamuzi naho arashobora kuvuga ko atamuzi irere ni waba yego turi mu mahanga nta bakozi dukoresha abo bantu bazimuzi abantu bazi oya ndashobora kuvuga urabona burya mu bintu cyane nka Abraham we yarizi by'amategeko arabizi. Hariho ibintu byita ayitegeko ribuza umuntu gushira habona ibintu bimurega icyaha yakoze. Nukuvuga yuko naho yoba muzi ntashoka genda kuvuga ati uyu muntu ndamuzi ariko we umuzi ni uvuga uti oya umunsi uyu n'uyu
twamubonye mu nzu iwanyu yaje kubatemberera yari kumwe na naka ibyo ni uca ubyerekana mu gihe we avuze ati ntawazi uyu muntu nagerageje uburyo bwose ndababwira nti numbaza izina ryiwe ntagira uvuga so kuvuga ko ntarizi nababwiye nti nigeze kubivuga mu byibuke navuze nti uyu muntu wobiruti mbe no kubera iki umuzi gute navuze ni nkuko mbaza ngo mbega ubukwe bwiwe wabugiyemo gute ubugeni bwiwe wabugiyemo gute si umuntu si ikintu niyumviriye gutyo wempa gushira ngaho oye ivyo bintu nabivuze nti uyu muntu mu gihe tuzoronka igihugu nzi nti neza nti umuntu wese azwi yuko yakoze ibyaha uyu muntu ndamuzi sibara ndamwambika kandi shoko imwagiza gutyo n'imbere ya sentare uyu muntu ahazihisha hose ndamuzi ko ndamugendako kugira ngo rero iki kintu kibazo tuce twiva ko tuje kubindi uze irari naruze nabarahamwe n'abandi barundi bariko baratwumviriza ikibiriraho n'abazotwumviriza uyu muntu ngenda ndababwira ibihugu mushobora kumuronderamwo murondere muri iryo shirahamwe ry'ivyo bihugu iryo shirahamwe bita mu muryango w'ibihugu vya Afrika guseruko mukuremwo Sudani y'Amajepfo ibisigaye ndayibahaye murondere ngaho kazi saramuzi ndayicariye ramuzi ndayicariye barakoranye urahamurondera uyu muntu amakuru asumbaye muri kino gihe ntane kandi kantu na gatoya kandi uronka uvyemere cyangwa ubihakane navuze igituma ntashobora kumuvuga uyu muntu namuvuze wari ugize amakenga ubaze ndayicarira muzi barakoranye inshuro zingahe ubaze nakazi hise bari kumwe baravugana iminsi yose kundi we n'ubuyivye ariko bariko bategura urukino niki babizinanyemo abasini benshi baramuzi nuko basangira ikirahure ntahajya no musanga ateramana nabo umbaje uti namumenye gute ndamuzi nkuko nabanzi kumbure kubera imyaka iheze ndazi neza yuko duhuye naho bari mu ijuru ntiyobaza ngo mbega ngo uyu muntu ninde ego iri ndabivuze ndabisubiramwe uyu muntu nta hantu kuri iyi si Imana ikaduha igihugu cyitwa Uburundi hakaba amategeko yubahirizwa hakaba ubutegetsi bubikwiye uyu muntu ahantu hose azihisha nzomuhiga nk'uwisha abantu ego reka turagize ikiganiro kuko ntuze hari ikibazo waje ntuze hirari amakenga washikirije kandi twese twumva wanatanze akarori ariko urahamica ikintu yagiciye atagomba kukizibukira ku bintu byaziye impapuro bavuze bashira ku mukono uti mbe none ubu ntura ko biteye amakenga ku buryo atarundi muntu azosigarana uranamushushaniriza neza ibintu bikoreshwa niyo ugiye ku amafaranga ujanye ku bubiko hariho akantu bandika ko hejuru ku gapapuro ko hejuru babaguha oya basigarana muga bigafata uko ariko papuro ko munsi we baguha cemeza wabikije amafaranga ngana gutya canke kuko ibikuye amafaranga ngana gutya ivyo vyose igituma batabigira kuvuga bigira nirabuze kuvuga ngo babuze uburyo mvuga se uburyo faranga bubuze so uburyo bw'ibikoresho babigira muri iyo ntumbero nyene kugira ngo baze bibe nkuko we woba utwohura uri kuguteye mu kwaba hantu Thierry nk'ivyangombwa vyawe binyereke kabiguhereza ukaca wigira harya mugenza wakacaza Thierry ivyangombwa ntinabihaye uriya jewe ari kintu wabaye ishura kuvyo ariko barakubaza wowe nyine akari wihare akari nyine umusayize shote ishura ukari unsugereza bamuti ishura kuri ivyo ariko barakubaza bereka ivyangombwa kandi wowe ari wewe nyene wabinyatse ubwa mbere nabiguhaye mu minwe iyo ningereranyo nkoresha ndakwereka neza yuko ivyo bagize vyizo mpapuro ni kindi kintu n'ubundi mugambi mubi cane uza wiyongera ku yindi migambi mibi yo kwiba amatora ivyo bita ahumba na ufise amakenga ndahaye afise na jewe kandi abandi barundi benshi cane barafise amakenga kandi ivyo bizohava biba ivyo guca amatara ivyo nivyo tumenyereye bazobigira ivyo guca WhatsApp nivyo ni Suba bwose butegwa hariho ubwari buhasanzwe n'ubundi buzongirwako reka turagize ikiganiro tubasabe mu masegonda make umwe agira ijambo ashikiriza abajeje gutegura amatora no kuyacungera ntangurire kuri mwebwe Abra mu masegonda nka 50 gusa umunota umwe murakoze cyane abajejwe gutegura amatora no kuyacungera ubwa mbere umugwise n'inzego ziwukukira tubasavye kuzoja hagati bagakorera abarundi bose kandi ntibemere ubuza kubavugira mu gutwi canke kubateka ivyo bakora
bazobikore nk'uko amategeko abibahera ububasha kandi baze bisunga amategeko. Nivyo no basaba kandi ivyo mana yakubasaba n'ubu natwe abazocungera amatora kubw'umugambwe w'iseruka CDP turabasavye yuko nabo nyene borikanura kugira ngo ibizobera byose aho bazoba bari bazoshobore kubikurikiranira hafi kandi banatange n'impanuro mu gihe bazababona ko biriko harakantu kagomba kononekara. Duca dusaba n'indi migambo yose izo bifise abantu bayo mu mabiro do vote canke ahandi hose bakurikirana ku giti cabo nabo nyene bazoheze bakore nk'uko tuko turakora canke baze bagerageze gukurikirana ingene biko biragenda kugira ngo ntihagire ikintu kimwe cononekara. Savye zeruka rukambye zose dukane niyonka ku itariki 20 zize zihunda amajwi umugambo w'iseruka rukambye mu matora y'abashinga amateka no mu bantu z'amakomine mu ntara twemerewemwo. Hanyuma ageze gutokura umukuru w'igihugu baze batore nyakubahwa General Evariste Ndayishimiye bazo bari bahereza amajwi. Ibisigaye navyo tuzora dusubira guhura ivyavuye mu matora byatangajwe twigina intsinzi. Murakoze. Yego cyane. Eric, namwe mu munota umwe ija mushikiriza abateguye amatora n'abazoyacungera. Nta matora azoba nta n'abayacungera gusa bayita ico kintu ngo hari hazoba amatora hazoba n'abayacungera gusa. Abantu ntera kamu n'abantu b'imice ibiri, hari umuco w'abantu bambaye impuzu z'umuzige tubitamiye kubita abapolisi mugabo baramaze kwiyambura iyo teka nabo babo bari mu nzego zo kwivuna abanzi nabo nyine bavuye kuko bose nyene igituma ndabivuga bakorera umugambi aho gukorera igihugu. Baragerageza uburyo bwose bamenye neza yuko bahembwa n'igihugu bagakoreshwa bahembwa n'igihugu bari cene kubakoresha. Ico gihugu rero sishira hamwe CNDD-FDD n'abanyagihugu bose umunyagihugu muto hakabutati hagati y'abantu baraja hagati babanguranye atabo bahengamiye kandi ubugize nabi bamuhane bataravye icari. Uyu n'umuce wa mbere. Umuce wa kabiri abo bantu bagize batuko bigenda kose twe turime kuja muri aya matora twishwe imyaka myinshi turenganijwe imyaka myinshi no vyita gushinga amenyo ku yandi sinobita n'abarinda ngwe mugabo ko bemeye kubijamo bazi neza ko n'ubundi ari ibintu biri kubitegurwa mu gusumba. Ikintu no bahanura ca mbere nuko nkuko bemeye kwihagararako barihagararako bashinga amenyo ku yandi cane aho ndashimikira bakabona bugiye guhwibira baririnda gutaha isabi ivyo bazoba bahakana babihakanire habakiri hamwe aho ushira ku mukono bayishireko cyangwa batayishira ko bari kwishirako batahe mu mugwi bari gutaha isabi hanyuma kandi birinde no guca mu birabo baheze birangiye batamu wese uzoba jiwa jiwe ama rero ibisigaye tuzeza dusubire duhurire ngaha kindi gihe tugira amahoro. Ego cyane. Umushinga ntahe Eric Nduwayezu turabashimiye ku kanya maduhaye. Ndabashimiye nanje umenyesha makuru Hilali shimira n'umutumire mugenzi wanje hanyuma kandi nkanabwira nkenguruka cyane kuri akanya washoboye kumpa kugira ngo dushobore gushikiriza ivyumviro by'iwanje n'ivyo abandi barundi twiyumvira kumwe. Ego cyane. Umushinga ntahe Abraham Barengayabo namwe turabashimiye ko namwashoboye kuduha akanya turazi ko mu kanya isase muca mugenda mu bindi turabashimiye kandi ni jewe ndabashimiye nyakuba mumenyesha makuru uhagaze burasoro mu kanya tuzatwiko turavovera kuri diplomatique ngo naza kurikirana neza kugenda hanyuma inseruka rukambye zose zibe zirikazanura sawa nkunda rero nk'umudenesi. Ego murakoze neza cyane. Nuko rero inshuti n'abagenzi mwakurikiranye ikiganiro turabashimiye tukazosubira rero ku wundi munsi mu kindi kiganiro amatora 2020 mwari kumwe nanje Irere uri nkuru nkuko musanzwe bimenyereye naho butaha.